mama wanje ni umukristo papa wanje ni umumizero mu mahitamo yiwanje nimba bivanye n'uburyo nzoba mvise abo banenzi bakuza ko nisuna urumva abakobwa kawaida nibo bashobora kudusumba kawaida nitugwe badushitura twe baradushitura twebwe naho ko dusanga dufise ubwenge nyene mu ngo burazungurukanye no kuntu usanga ibintu vyabaye nyene awashauri kama kuna nguvu vizuri za kiume na pesa wao hata wanne wasiache kitu STV every story matters. Musi ni konje iri international konje iri kwisi yose ku bantu basanzwe bari mu idini y'ikimiziman cyangwa se y'aba Islam nkuko mubizi rero andi n'umusore wanyu ari kugira ngo abashe kubashikanira ibintu byose biba biri kuri uwo mwanya ndetse nashimye gushika mu kinama aho basanzwe abantu basengera aho benshi mu kinama cibitoki utuduparti twose niho dusanzwe duhurira uwo munsi kugira ngo basengere hamwe kugira ngo kandi kibanza kiborohere nkuko mubibona rero turi ku kibuga muri zone ya Kinama aho nyene hari kibuga niho benshi bari banagabanutse ariko niho mwaya twashikiye ko ni naho mwaya kandi dushobora kuyagira ko byinshi kugira ngo tumenye byinshi mbega amafungo yagenze gute donc ama challenge yahabaye abo byashitse baraburi futari bavyitwayemo gute turayaga n'abantu rero bagiye batandukanye ni wa musore wanyu ntimwibagire gusangiza abamizimani bose aho bari kikiganiro kuko kirabaraba vipi bro Mashaka kuba mumva Kirundi yego byose turabizi umeze neza ariko yego turashimye wewe basanzwe bakwita gute basanzwe banitwa Isa ni izina ry'ikimizimani hari gihe bishika umuntu akavukira mu muryango w'igikristo ariko akaza gushima iyo amaze gukora agashima kuba mu Bayisilamu wewe wavutse uri mu mizimani canke se warahinduye idini no banarahinduye nyene byarashitse mazina nje kuri nitwa Fisto icagiye kugutuma uhindura ibintu bibiri vyasumye uhindura wibuka cyane n'ivya mbo nuko jewe papa wanje na mama wanje bakibana cyasi nari bwavuke maze kuvuka rero bacamera nk'abashwana batandukana hamaje cankurikira umuvyeyi wanje ariwe mama hama iwabo na mama rero barabamizima urumva ko navukiye nyene mu bamizima nanje cankurikira uwo muco nyene kugeza n'ubu kandi ndabirimwe vuga papa na mama wawe baratandukanya amadini yego baratandukanye ariko basanzwe bumvikana neza ubu barumvikana neza nta kibazo papa wawe akagurube ntafungura cyangwa agafungura ku ruhande oya ivyo asanzwe atarya kenshi inyama ntakunda kuzibaza sana kubera arashaje yego uyu nawe usanzwe witwa gute witwa Isa muritiranwa nawe wavukiye muri mizimana canke wagiye kwinjira mu nyuma oya je ninje mu nyuma winjiye mu nyuma abavyeyi bawe n'abamizimana canke ni wewe gusa mama wanje ni umukristo papa wanje ni umumizero washimye kukurikira papa wawe yego nashimye mama wawe ntiyigeze avyakira nabi oya yavyakiriye neza gusa ko iyo mu bisanzwe y'umwana akunze ikintu ama akaba gikurikije mu vya famille urumva barandetse nyene kandi namuzeye arabinezerewe sana kwena nje nari mu Kristo nakurikiye izini rya mama bwa mbere merageraho mindura ndavuga ati je vraiment kangende mu mizirima kandi vyavana n'ingene nakunda ubu mizirima cyane abavyakiriye aya mafungo aftwaye iminsi 30 sivyo muri iyo minsi 30 nitwihe tubazo we wabibonyemo canke wagiyemo kubera amafungo Gurazi muri bana cyane mu kwirinda ivyaha mu kugira iki turabasore turabizi birashika tukumva ko peut-être ushaka kubona n'umushiri wawe muri iyo minsi yose ntiwabona n'umukunzi wawe oya nabwo twabonanye nawe no mu mizirmana yego nimubonana no kugira kumuraba ntugende ku telefone gusa niho tuvugana aho nimushobora kuvugana amajambo y'urukundo oya ni ku telefone nyene tukaramukanya wavyutse gute uri bon wiki basi bigara menda no musi turabonana gusa uno munsi niyo show ikiba uno munsi yego kabisa ariko ni muzi waramaze kumugurira oya sino mugurira arafise abiwabo niwe kutamugurira kandi ari umushiri wawe oya ahubwo jeje nyene nanje banguriye hamara nje amahera yo kumugurira no yakura ndondera amahera nkamusokana tukafunga nimba ajya cyane naho bicu bigenza gute bivana n'amahera mfuma nimaje mugabo jiwe nkamugurira nawe wumva wiyimye wumva bica bigenda gute wiyimye wumva bica bigenda gute oya nawe ne abafise umva nawe ni umuntu nkanje unyina ashaka kubona sinshobora gufungura umusheri wanje atari karafungura umva byiboneka nabi barafashanya bivanye n'ubushobozi ukuntu nyene babibona ukuntu babayeho urashobora gusanga nk'umuntu ari umunyeshuri nawe ugasanga ari umunyeshuri nawe ategerezwa gutahura ko arafise ubwenge umuntu umukunda murashobora gufashanya muri vyose ukabona kwera umusheri wanje ameze ukuntu nanjye ntegereza kubyitwara nk'uko
ibintu nk'ivyo. aho nyene idini riremera yuko umupapa ashobora no gutwara abagore mengo gushika kuri bane sinibuka neza ariko ndibaza nabo namwe abasheri nubwo ugira bane nta kibazo. Oya abasheri urumvugira ujyanye no mwekereka urongoye nawe nubishaka kugira bane urashobora kubikenera nyine ukavuga ati je nshaka nzorongora bane urumva nuko nyine bane meyo musheri mu bisanzwe reka ndamufashe nyene birare kuriwe ariko bivana n'ubushobozi bwawe wewe mama ufise ivyubaha nta kibazo urashobora kubarongora ufise ivyubaha mugabo mu gihe udafise ivyubaha na makosa kubera noba ubigize kugira ugende kubicisha inzara baburerasiyo ya kubwaho none wumva utegekanya yuko urongoye wifuza kuzorongora bangahe jewe je bizovana n'ubushobozi bwanje ariko urumva ufise umeze bien nabana ni safi nta kibazo bihamwe bishitse nyene ni wiyumvira yuko bizova bishika kubera ko ufise bane habe akantu kakabazo gashobora gutuma nyene kudahuza kuboneka oya nyene ategerezwa guhuza kubera ko mu bisanzwe ufise akantu baha boreka gute guhuza rega bajya badahuza niba musanga ino yiriwe inzara uriya yaronse bategereza kwankana ariko ujya aronkana ujya wundi akaronka byose ibintu biba bimaze neza bimeze neza atakibazo kubwaho uvuga ati je nifitiye akanoti is good na jewe atabatatu abaye nawe si hamna shida uri si wa mdini kwa nini wewe hauwezi ukajibana ukasema japokuwa dini inaturuhusu acha owe wanawake wengi tubaki tutulie tunaumwa kwa sababu kuna wengi wanasema hivi yego ivyo byoshobora gushika ariko mu gihe nyene binatokana na changamoto niki gihe turimwo urabona ko usanga abajene bashushe cyane afise amarasha ashushe sinka kera ubu abajene barashushe cyane niyo mpamvu usanga afise nk'abagore babiri bane ibintu nk'ivyo wewe nimba atari banga tugira iminsi byakugwa amafungo yakugowe wayamaze wumva ati je vraiment biriko biranka kwihangana ni iminsi ngaye mu minsi 30 no mwafunze iminsi ibiri gusa niyo yangoye naone narayifunze gusa byarangoye amwe nifuza nyene umengano ugenda gufungura bivaye niko ngene niyumva me amoje ndavuga ati nje ndumuntu akuzi ndashobora kuyangana mutonya wanje ngana anyarikaza agafunga amaje babonye muhira niko ndagiye urumva n'ibintu biteye n'isoni urumva me naragize ingovu ndikaza ndabimara vrema usanzwe witwa gute njewe Nordin uno munsi gushika ku munsi wejo warukuje iminsi 30 uri mu mafungo ivyo wakoze ni bingahe ivya sinabiarura ko seziwe sabia kwa juu na kuwaza ni zambi yani pako vitu vidogo hapo ni zambi kufikiria mtu vibaya ni zambi sio kuhesabia zambi nimefanya kabisa kwa mwezi mtukufu ariko kuno munsi warihanye ushikino munsi wamaze kwihana vya byose wakoze kawaida umusheri wawe muheruka kubona najya wapi kwe depuis tatu janzara mazani tujaonana na hivi tujaonana naye akile utakuwa naye wapi leo sitoki fasi niko nyumbani kwa sababu gani mtulia tu nyumbani demu wako sasa tatulia kwao akienda na wengine hiyo ni vyake kujua mimi inangalia maana haumpendi kumpenda kimi atulia zangu nyumbani leo sio siku ya kutoka sio kutoka ni kama kesho huko kufuata leo ni siku ya kutulia nyumbani kawaida au leo ndo siku ya show siku zote ulifunga unasema leo mimi sasa nataka kula kwa jine tulio turuhusu hata kufanya zambi ile juu tu watu ndio shagaji compliqué wanaona juu leo ni Laidi wamefungwa leo wanataka kufanya kitu hicho wanataka lakini mwa hizo siku 30 ulikutana na changamoto mingi hata wewe mwenyewe unajisemea kuna tumazambi fulani tumekuwa kwa sababu ni ngumu lakini haukuwahi kusikia njaa hadi ukasema mimi leo lazima tu nile ukajiiba hata ukaenda sikuwahi hata hiyo sikufikiria juu hapo kushasikia hivyo njaa unasema mimi leo natanile yani nakuwa kama kufunga yani kufunga na imani kutia nia kufunga anaita kugobera haukuwahi hata kunywa maji kitu sikuwahi hata ni mtu gani alikuchokoza usimseme jina lakini unaanza kusema pako mtu alinifanyaje kitu kikaniumiza ikafananisha kuua swaumu yangu huyo mtu anichukizaga imekuwa tushamaliza kufuturu tushafungua masaa moja hivyo kama saa 3 ndio nikazishaka kabisa kwa hiyo siku ulijilaumu lakini ni jilaumu kwa hiyo siku tukushukuru sana bro haya na wewe pia asante sana ni STV shika henshi yagiye atandukanye kugira ngo dusangira amashosho y'uno munsi murazi sho y'uno munsi nimwe yonyene ni Laidi gusa nta nikindi kintu tunaongea dakika moya kama uligobera unaambie tu ukweli vipi bro umeze neza ndashika salamu alaykum wa alaykum salam imisi 30 muri mu mafungo wakoze ivyaha bingahe oya vraiment
wibeshe Imana irakumva nimba waragikoze nawe ndibaza no musi wamaze kwihana tubwiza ukuri rero oya no kuri jewe oya sikufanya kosa hata limoja ariko mu minsi 30 byarize birashika ukumva ko unaniwe inzara iragufasha ati 18 kwitagera byo kenshi cyane birashika kenshi cyane vraiment nawe urabizi nawe hajya mwijoro muri kijya gitondo mufungura sangara saa 9 sasa mushi saa 10:30 mushore saa 10:30 none ufunguye saa 10:30 gushika 18 urashaka kuba washonje kweli cyane gose ahubwo bigenda gute uraremba nyene kumva inzara nyene kuva mu gitondo gushika saa 12 kutaje nyingi kutaje gusenga n'umusheri wawe ari he sina sheri sina uko si niko si sina ruhusu wa 4 usiogopi kama unawachanga changa is good ni kawaida wa 4 sina hata nao sina hata umoja kwa sababu gani sijampata tu haujampata ndio lakini wewe ukioa hata wa 4 una suna utakuwa nao hiyo lazima unapaswa kuwa na wa 4 unapaswa kuwa na wa 4 brother wanawake wako pole sana umuntu azodragwa n'uyu muhungu pole sana ni yagutwara menya ko azogushira kwa abandi batatu ariko kubera kutokwiyumvira umunsi umwe ntugire uvuga ati jewe nubwo izini rivyemera je ndumva umengo sinorinda kubikora sinorinda kugira abagore bayenshi reka ngira umwe arakuye nubwo izini ribitwemerera ego vraiment na umoja ni sawa kwa uwezo ali kwa uwezo wa mtu ifoke auchukue umoja unaona hapa kwa uwezo mwingi kwenye familia kumbuka kisi na wao wawili watatu ndio kisi watoto wanazidi kuwa wengi sasa ule uwezo hata ukikuwa mwingi aje lazima upunguke lakini ukiwa na familia moja inakuwa ni vizuri zaidi sijui lakini ni kitu chenye sisi wote kwa ujumla tunaelewa gisi mtu anaongezea majukumu na ndio gisi anaendelea kujiweka kwenye matatizo kwa sababu unaweza kuwa tajiri lakini unapendelea utajiri wako ubaki kuwa vizuri ili familia ikae vizuri sasa kwa nini tusiwazi tuwe tunatulia na mwanamke mmoja inakuwa ni raha sana wanasema hivi ukioa wanawake wengi ni wewe mwenye uwezo wewe kama una uwezo hauwezi kuoa wanawake wengi chukua tu mmoja anatosha haiko wako na nguvu za kiume na uwezo wajipigia hata 3 4 4 ni sawa kama kawaida wewe unawashauri hata wewe inaonekana utaenda na washauri kama kuna nguvu vizuri za kiume na pesa wao hata 4 wasiache kitu tugushimire cyane bro asante sana merci beaucoup ariko n'uyu muntu uyu ndamufisiye ko makuru matoya ni sawa umeze neza ndashima wewe biravuga yuko wakoze ivyaha 5 muri aya mafungo kubera iki wabikoze ivyaha 5 yari shetani vraiment yari umutima wanje ne wanyosheje ni wakosheje wamaze gusaba ikigongo vraiment urabona musabye ikigongo ndibaza byarangiye uribaza imana ndizera ko wizera ni sawa ariko aho nyene ufise abashiri bangahe jewe abashiri babiri muri abo bashiri babiri bose barumvikana vraiment uno musi uza gusohokana nde uno musi ejo naho uzosohokana nde kwa bose ntibashwane gusa ndabareka nanwe nsohokana urumva ariko rero ntubakunda none baciye basohokana n'abandi naho asohokana n'abandi asohokana n'abandi nofuha nyine nababara nyine ariko kubeka nabo bataza kutuvitiyumvira yuko utabasohokanye baza kubabara ibyo baje ngiwazo kigoire yaboneka wewe ko hawo watendeye haki kwa sababu mimi nawapenda kweli nawapenda basohokane bose rero umwe ino uwundi ino kandi icyo uwino tora nico uwinatora niho fresh sasa bose nabasohoka brother kubera iki wewe waciye uva ruguru utaye wa musheri wawe hariya ucuza kurondera uwundi ino birashika ivyo n'ibintu bishobora gushika kuko umutima urashobora kwihenda kubera utaramusaba ikigongo ujya musheri wa ruguru wataye uza gukunda uwino ujya singombwa kugira bimenye singombwa ico ni icaha waramuhishije oya so kumuhisha ariko usanga nanje nabonye ingeso ziwe ivyo akora dahara arinda ko bimbwira ucura mwishura urumva uramusubirije mu nkoko urakwiye gusaba ikigongo ico ni icaha gusubiriza umuntu mu nkoko kuvana wewe nk'ubu umuntu agukubise nawe usaba kumukubita oya ntibisigura ivyo ariko kwizindi twemerera abantu barenga turongoye kubana n'abagore 4 ufise ubushobozi wowe urumva muri abo 4 wahisemwe uhitamwo bangaye nzobane nabangaye cyangwa usanzwe unabafise umahitamwo yiwanje nimba bivanye n'uburyo nzoba mvise abo 4 nzobakuza ko nisuna tugushimire cyane yego namwe murakoze brother wewe urabona wewe ukungene uvyibushe mu nda wewe waragobera wewe je nabiboye wewe waragobera wewe waragobera ntuharire waragobera vugisha ukuri wagobeye kangahe mu minsi 30 nafunze iminsi 30 yose ucugobera kangahe na munsi ndumwe si vyiza bro kugobera si vyiza
sinigeze ngobera kabisa. sheri wawe ntiwagiye kumuraba kangahe muri iyo minsi? Nta munsi n'umwe. Kwandikirana ho hari umunsi wamwandikiye ndagukunda? Yego birashikanye nasanga ariko birabujijwe mbwa bituma mwiyumvira ibindi bintu. Nasanze navyanditse. None sheri wawe ntimwazananye ngaha? Oya si umuyisilamu. Si umuyisilamu? Yo ntabwo uri umuyisilamu? Uzoca ubigenza gute? Umuyisilamu? Atari umuyisilamu muzobana gute? Nagiye mu gihe cyo kurongora nzorongora umuyisilamu inshallah. Uri kuvuga anytime yitegeye kuzomuheba? Genda ubivuze mbe yitwa ndetse umuvuye kugira ngo abimenye yuko uzomuheba kandi azobibona ibi. Aya azoyibona kandi ariyizi nawe nyine singomba ndamuvuga. None umvuta ko ramutakariza umwanya. Uzomuheba umwanya n'umwanya uzoca umuheba. None umvuta ko ramutakariza umwanya. Ashoboye guhinduka inshallah akaba umuyisilamu turashobora kubana. Mugashobora kubana. Nekuye kutizeye ko mutabanje kubivugana ati urashobora guhinduka kugira ngo tuzobana. Bizoja mu ngiro ndayimubajije. Umuhevyeje tuzobipfa kuko ugiye kumuheba ugacuja kurongora undi kandi mwarakundanye igihe kitari gito si vyiza. Ushaka gusanga atari igihe kirekire twakundanye. Ivyo bintu Imana ntibikunda. Uyu mujama urazi uyu mujama naramubonye mwikona muri Ramazani mu masaha 9 ari kumwe n'umusheri none haje mwari mu biki? Harya shatwari mu kazi kose. Mu kazi kose? Akazi kose ntiwatahuye? Sinatahuye neza ntarahuze. Urumva twako turayaga nyene ukuntu nyene muri uku kwezi nyene tuba turi busy je nawe nyene kubera wumva ukuntu kwezi kweranda. Urumva nta mpamvu yo kuma tugira iki yimenyera n'abantu b'abakobwa bacatuma tugera mu bintu byinshi cyane. Ni nkuko ramwe mutuma nabo bagera mu bintu byinshi ntubavuge bonyene. Urumva abakobwa kabida nibo bashobora kudusumba. Kabida nitugwa dushitura twe baradushitura. Twebwe naho ko dusanga dufise ubwenge nyene mu ngo burazungurukanye no kuntu usanga ibintu byabaye nyene bibagiye. Waragaragaje kwirinda none muri iyo minsi? Muri iyo minsi naririnze gusa umunsi umwe byarabaye nyene nikebuka byabaye. Uzocufunga rero wari kucufunga no munsi? Nzofunga gusa nta muntu abazi ko Imana yamwakira inoze ukuntu yaba yafunze. Urashobora kuba wafunze iminsi 30 ukabuzi gusa je nafunze Imana yaranyakiriye ibihembo byanje. Kandi muri iyo minsi 30 atanu umunsi n'umwe wakoze ikintu gishimisha Imana ugasanga wafunze uri mu buyobe nyene ugafunga nyene ibintu bitumvikane basata sinzi ukuntu bikubarira. Usanga ufite abashiri banga? Jewe ndafise umukunzi umwe. Utegekanya kuzokongereza canke ntuzokongereza? Umutima wanje ukunda mubona atampimukira sinzokongereza azogumana onye. Merci beaucoup STV twabanye neza igihe ni kinini dukorana byinshi bigiye bitandukanye ariko no munsi nimwe mu nkuna shimye kubashikiriza inkuru nabonye yuko bikenewe ko tuyaga n'aba musulman kuko uyu munsi no munsi wabo no munsi bishimye no munsi bavuye mu mafungo iminsi 30 guhera saa 11 gushika saa 11 yo ku mugoroba n'iminota 59 ntibaba bari kuriwe gufungura bivuze yuko uno munsi bariko barafungura icese ariko kandi tubibutse yuko uno munsi ni umunsi rero mukuru wo kwigina kugira twigina umunsi wa Noel wa Pasika niko nabo no munsi bigina tubibutse kandi ko ari konje international konje iri kwisi yose umunsi mukuru bawuhimbaza kwisi yose uyu munsi ariko tubibutse kandi no mu Burundi turafise indi koje ikonje y'ibikogwa niyo mpamvu vyahuriranye ariko nankeka yuko bibandanya kumera neza kandi tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuba musulman tubasaba yuko mubisangiza bose kugira ngo turyoherwe namwe kandi kuba Kristo murabizi tuzana byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo twese turyoherwe kuri Nowe no kuri Pasika muzotubona. Merci beaucoup, welcome again and again. STV, every story matters.
papa wawe akagurube ntafungura